Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko indege yacyo itagira umuderevu ya drone yakoreye impanuka mu burengerazuba bw'igihugu igakomeretsa abana 3 babaga ku ishuri. I Paris mu Bufaransa hakomeje urubanza mu bujurire rw'umuganga w'umunyarwanda Sostene Munyemana bakatiwe igihano cyo gufunga imyaka 24 ku byaha bya jenoside. Ubuyobozi bw'umujyi wa Portland muri leta ya Maine muri leta zunze ubumwe za Amerika muri kino cyumweru bwashyize mu bigize umutungo ndangamurage by'uwo mujyi itsinda Batimbo United ry'abarundi bahatuye rivuza ingoma. Ubu no munsi kuba twarashizwe mu murage ndangakaranga wo muri kino gisagara bisigura yuko umuntu wese azoza gutembera muri kino gisagara azobaza amateka ya Batimbo United, azobaza amateka y'ingoma z'u Burundi. Cyo nico kintu gikuru no mvuga ko cyashitsweko. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatatu turi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9. Ayo makuru ku buryo burambuye ni mukanya ni Nahira Dukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Abantu baharugwa mu bihumbi bari mu mabarabara mu gisagara ca Londres biyamiriza urugendo rwa Donald Trump, perezida wa Amerika, yashyize ku kirimba ca Windsor aho aza kubonana n'umwami Charles n'abagize umuryango wiwe. Nk'uko biri mu mugenzo yareruwe n'igendeshwa murantunga nkuko biri mu mugenzo yareruwe n'ingendeshwa ikwegwa n'amafarasi nkuko vyama bigirirwa abashitsi mu rwego rwo hejuru, ariko mu buryo budasanzwe vyabereye ku butaka bw'ikirimba hako vyobera hagendwa na bose. Itohoza rimwe ryasanze hafi igice c'abongereza biyumvira ko Bwana Trump atarakwiye gutumigwa. Ingabo za Israel zivuga ko zimaze kugaba ibitero mu bibanza birenga 150 mu gisagara ca Gaza kuva zatangura kugaba igitero gikomeye cyo ku butaka haraheze umunsi umwe, mu gihe abanyapalestina baharugwa mu bihumbi bahunga ico gisagara. Igisirikare ca Israel cugura inzira nshasha y'igihe gito ija mu manuko bwa Gaza. Ibitaro byo muri ako karere bivuga ko abantu 35 bishwe kuva mu gicuku muri ako karere, benshi muri bo bakaba biciwe mu buraruko. Ni inkuru ya Yolande Nere muva mu ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Amakuru ava aho ibitero bibera avuga ko gutera ibisasu gukomeye kwabandanije mu mujyi wa Gaza mu gihe igisirikare ca Israel kibandanya igitero cyaco cyo ku butaka aho kivuga ko ari mu mutima wa Hamas. Abavyiboneye bavuga ko hari urusaku rwinshi rw'ibiturika mu gihe Israel yasambuye amazu aharurirwa mu mirongo. Habaye ugucika kwa internet nka hose, mu gihe abantu ibihumbi n'ibihumbi babandanije guhunga berekeza mu bumanuko. Inzira nyamukuru iri ku nkengero z'ibahari yarengewe. Igisirikare ca Israel kivuga ko ubu cuguruye yindi nzira abantu bashobora gucamwo ica hagati muri Gaza. Akanama k'ubumwe bwa Buraya kemeje integuro y'itegeko ryo guhagarika amasezerano y'ubudandaji na Israel no guhana abigarurira ubutaka bateza indyane mu gihugu n'abahezanguni bare mu nzego za leta. Umukomiseri ajejwe ubudandaji w'ishirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya Maros Sefcovic yavuze ko iyo nteguro ikwiye kandi ihwanye n'akaga abantu barimwo muri Gaza. Iyo nteguro niyemezwa n'ibihugu bigize iyo nama, ibidandazwa Israel ishora hanze vyotakaza uburenganzira bwo gushika mu isoko ry'ubumwe bwa Buraya, umufatanyabikorwa wayo akomeye mu bucuruzi. Umushikiranganje w'ububanyi n'amahanga wa Israel Gideon Sar yavuze ko iyo nteguro idashira mu gaciro, yongera agabisha ko Israel izosubiriza mu ndumane uko nyene. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango.
abategetsi bo mu Misiri bariko barondera igikomo c'inzahabu ca kera kidasanzwe kivugwa ko caburiwe irengero mu nzu ndangakaranga y'i Cairo. Ubushikiranganji bujejwe kwegeranya ibikoresho ndangakaranga vya kera cane vuga ko ico gikomo gifitanye isano n'umwami Amenemope wa Misiri. Ubu hakaba haciye imyaka irenga 3,000. Inkuru ya Richard Kagoye mumva mwishi rya Florentine Kwizera. Ako gakomo bavuga yuko kari gakoze mu zahabu iboheye ko utudede tudasanzwe, kari gafise agaciro karengeye guhabwa igiciro runaka mu mafaranga. Abajeje gusesangura ivyakahise bavuga yuko kubona kazimiye ari ubuhombe utagira uko bungana. Muri kino gihe bariko baragenzura ibyo bafise byose mu gice cyo kuremura canke kubungabunga biri muri iyo nyubakwa y'iratiro ry'ubutunzi kama bwo muri kahise, ariko abategetsi baho ntibatangaza igihe ako gatako ko bagaheruka kuboneka ubwa nyuma. Ibinyamakuru vyaho mugabo bitangaza yuko koba kazimiye igihe c'igenzura rya byose riheruka. Iyo ikurikiye ubusuma bwaheruka kuvugwa mu kibanza c'iratiro rya kahise k'ubutunzi kama di Paris, ahebwa utumanyu twa zahabu duciye ibihumbi amajana vy'amadolari. Ibi vyerekana ukuntu ubusuma nka bene ubu bwizizira ubutunzi bufatiye ku muco butera bwiyongera. Wahoze ari umukuru wa CDC, ikigo ca Amerika kijejwe kugenzura ingwara, yabwiye abagize inama nshingamateka na nkenguzamateka i Washington ko umushikiranganje w'amagara Robert F. Kennedy Jr. ariko ashira imbere politiki yo gusumba amagara y'abantu. Suzanne Monarez yirukanywe inyuma y'imisi 29 gusa, ariko uburongozi bwa CDC kubera kutumvikana na bwana Kennedy kubijanye n'ingingo ngendegwako z'incanco. Igihe yatanga ubuhamya mu nama nkenguzamateka ya Amerika, yavuze ko yahawe igihe ntarengwa cyo kwemeza intambwe ya mbere atamenyetso by'ubuhinga bitanzwe canke ingingo ngendegwako nshasha z'incanco zivuye mu nama y'abajanama batavugwa ko rumwe canke ngo yirukanywe. Dr. Monarez yavuze ko yavyanse kandi akugwa mu kazi kubera yagumye ku murongo w'ubunyankamugayo mu vy'ubumenyi. Umugwi w'abarimyi bo muri Zambia watanze ikirego usaba inshumbusho y'amahera imiliyaridi 80 z'amadolari barega amashirahamwe abiri akorana n'Ubushinwa kubera ubumara bwamenetse hafi y'igisagara ca Kitwe kiri mu buraruko. Bavuga ko amamiliyoni y'amaritiro y'imyanda ya aside yasesetse mu nzuzi no mu mirima igihe uruhome rw'urugomero rwo ku kirombwe c'ubutare bw'umuringa rwabomoka mu kwezi kwa kabiri, bigateza uguhumana gukomeye n'ingorane z'amagara. Abo barimyi bashaka ko bohabwa ayo mahera kugira akoreshwe mu gusanura ibidukikije no gutanga indishi. Imigwi ya societe civile ivuga ko ubwo bumara bwari bubi cyane kuruta ivyatangajwe cese, bikaba vyatumye amashirahamwe y'ubucukuzi bwa Sino Metals Leach, NFS, Africa Mining na leta ya Zambia bishingwa ijisho. Jacques, urakoze Nina Hiradukunda kuri iyo ncamake y'amakuru. Amakuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu Rwanda, aho igisirikare cy'icyo gihugu cyatangaje ko indege yacyo itagira umupilote ya drone yakoreye impanuka mu burengerazuba bw'igihugu igakomeretsa abana 3 bavaga ku ishuri. Nta byinshi ADF yavuze kuri iyi ndege, gusa yemeje ko yari mu myitozo isanzwe. Uretse abakomeretse nta muntu wahitanywe n'iyi mpanuka, abana 3 bakaba barimo gukurikiranwa kwa muganga nk'uko bivugwa n'itangazo ry'igisirikare. Mu Rwanda imikoreshereze ya drone isa n'ikiri umwihariko w'inzego za leta, naho abazikoresha ku giti cyabo bikaba bibasaba kubona uburenganzira butangwa n'inzego z'umutekano. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Itangazo ry'igisirikare cy'u Rwanda ryemeza iyi mpanuka y'indege ya gisirikare itagira umuderevu yabaye ku munsi w'ejo ku manywa ubwo hari mu masaa 7, ngo iyi ikaba yari mu myitozo isanzwe. Igisirikare cy'u Rwanda kivuga ko iyi mpanuka yatewe n'ikirere kibi ibera mu gace ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba. Aka gace gasanzwe kazwiho imisozi miremire itwikiriwe n'amashyamba menshi kandi kagahoramo n'imvura nyinshi. Nta makuru menshi igisirikare cyatanze kuri iyi mpanuka, cyakora cyavuze ko yakomerekeyemo abana 3 bavaga ku ishuri, gusa ngo ntawe yahitanye.
igisirikare cy'u Rwanda kivuga ko abana bakomeretse bari gukurikiranwa mu mavuriro yo hafi aho kandi ko cyiteguye gutanga ubufasha bw'ubuvuzi ku miryango y'aba bana. Bubaye bwa mbere havuzwe impanuka y'indege nk'iyi ya gisirikare, dore ko nta n'amakuru yazo akunze kumenyekana. Izindi ndege zitagira abaderevu zikunze kuboneka mu gihugu ni izikoreshwa n'inzego z'ubuzima nko mu gutwara amaraso ahabwa indembe, ndetse hari n'aho zagaragaye zitera imiti irwanya imibu itera malariya. Ahandi indege nk'izi zigaragara ni nko mu bikorwa byo gukwirakwiza intanga ziterwa amatungo ndetse n'imiti iyavura. Kugurutsa indege ya drone ku nyungu z'abantu ku giti cyabo bijya bigaragara mu bikorwa bimwe na bimwe nk'ibyo gufata amashusho, cyakora bikaba bisaba guhabwa impushya zihariye. Mu Rwanda hari ikigo cya Zipline gikoresha indege za drone kiri mu karere ka Muhanga. Izi zikunze kugaragara mu bikorwa byo kwa muganga n'ibyo mu buhinzi, ariko ngo harateganywa ko za drone za gisivile zajya zikoreshwa no mu guhererekanya ibicuruzwa bitaremereye cyane. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Dukomereze ku makuru yerekeranye n'Uburundi tuyafatiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuyobozi bw'umujyi wa Portland muri Leta ya Maine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kino cyumweru bwashyize mu bigize umutungo ndangamurage bw'uwo mujyi itsinda Batimbo United ry'abarundi bahatuye bavuza ingoma. Mu muhango wari uyobowe n'umukuru w'umujyi wa Portland n'abamwungirije wo gushimira abantu bagize uruhare rukomeye mu guteza imbere uwo mujyi mu bice bitandukanye. Iryo tsinda ryahawe urupapuro rwa certificat rwemeza ko ingoma z'Uburundi zigiye mu bintu ndangakaranga by'uwo mujyi. Navuganye na Yves Karubu, umukuru w'iryo tsinda Batimbo United, atangira ansobanurira uko ryatangiye. Kwabaye urugendo rurerure, umugwi twawutanguye muri 2016 ari ihuriro ry'abavuzi b'ingoma bari bavuye mu Burundi, mugabo twaje mu mice itandukanye. Umugwi umwe waje mu 2011 bashikira muri kino gisagara nyene, natwe uwundi mugwi wa kabiri ucuza mu 2014 dushikira muri iki gisagara nyene. Rero tumaze kubona turi kumwe ngaha anye, kandi no mu Burundi twari dusanzwe tuzinanye, twarakuranye, twaravuzanije ingoma. Rero tumaze gushika ngaha turaraba, turavuga tuti ku bushobozi n'ubumenyi dufise hari ikintu twoshobora gukorera muri kino gisagara kandi cyotuma abana bazovukira ngaha anye, abazungu bo ngaha anye bashobora kumenya abo turibo n'abana bakazobona umuco w'iwabo. Rero niko guca tuja hamwe turavuga tuti forero yuko twiyumvira ikintu twokora, dukora umugwi. Uyo mugwi rero tuwita izina rya Batimbo United. Kuba ubuyobozi bw'uwo mujyi bwarazamuye uwo mugwi Batimbo United ukajya mu bintu bigize umutungo ndangamurage by'uwo mujyi, hari ikintu byagombye kuba bisobanuye aho ngaho. Bisobanuye iki? Icyo bisobanuye ni uko kuva mu 2016 turiko turateramisha abantu, ndetse turiko turanasigura icyo isigura kuvuza ingoma. Gwabaye urugendo rurerure. Ubu rero ujya munsi watweretse yuko ibyo twasiguye nk'abakinyi byumviswe. Ubu no munsi kuba twarashizwe mu murage ndangakaranga wo muri kino gisagara bisigura yuko umuntu wese azoza gutembera muri kino gisagara azobaza amateka ya Batimbo United, azobaza amateka y'ingoma z'Uburundi, kandi ivyo nyene n'ibintu bizoba imyaka yose ndiba zisigaye. Ico nico kintu gikuru no mvuga ko cyashitsweko. Mbe ubusanzwe abagize uwo mugwi Batimbo United bavuza ingoma ku buntu cyangwa haraho mujya mukishyuza? Oya, kuvuza ingoma ku buntu, oya, ico kintu gishoboka kubera ubuzima bwo ngaha muri Amerika budusaba byinshi. Rero aho hantu hose babakeneye muricarana mukavugana muti iki kintu kugira kize gukogwa ibikenewe nibi, turakeneye amatike y'indege, turakeneye amahoteli tuzoryamamwo, abakinyi twasivye ku buzi kandi dufise ibintu byo kuriha. Rero muricarana ngaho mukavugana muti rero ibikenewe nibi inye. Mugabo gushika no munsi ntiturabifata mu bwo rwego kuvuga ngo turiko turakorera amahera. Twebwe twari tukiriko turitanga kugira twubake izina, tumenyekanisha akaranga k'iwacu, ndetse na twebwe ubuzima bubandanye. Uzi ko ingoma z'Uburundi ziri mu bintu birinzwe n'ishami rya ONU rishinzwe umuco n'uburezi UNESCO. Ntabwo umuntu ushatse wese apfa kuzivuza. Iki mwakiganiyeho n'ubutegetsi bw'u Burundi? Ico kintu imbere na mbere turimwe mu bantu babigwaniye kugira ico kintu kigegweho. Rero no kuvuga ko ico ni ikintu twebwe dufise ku mutima. Twebwe dukora karanga,
uko kari uko basogokuru bakadusigiye nta kintu kimwe twe dufise twongerako mugabo aho turi hose idarapo ritegerezwa kuguma riduzwa n'akaranga kiwacu tutegerezwa kukamenyekanisha aho turi hose ku buryo bitagongana nuko ingoma z'Uburundi ziri mu bintu birinzwe na UNESCO. Oya natwe igikorwa dufise nico nyene cyo gukingira iryo zina ico nico gikorwa nyamukuru dufise ivyo nta kibazo na kimwe bishobora gutera kubera twe tubikora kujya nyene kandi tubifise nk'uburambe bukwiye imyaka 20 irenga ndetse je mfise n'abakuru banje babimaze mu myaka ishika nka 30 banyakiriye mu mugwi banyigishije akaranga rero twebwe tuhari nk'abagwanizi bategerezwa ku isi yose aho turi kugwanira kajya karanga ko kaguma ari kajya nyene. Yves Karubu mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda tugeze ku isaha ya 11:45 muri studio za BBC hano i Londres. Tujye i Paris mu Bufaransa hakomeje urubanza mu bujurire rw'umunyarwanda Sostene Munyemana wakatiwe muri 2023 igihano cyo gufungwa imyaka 24 ku byaha bya jenoside. Uyu muganga yahoze hari inzobere mu kubyaza abagore mu bitaro by'Ibutare mu majyepfo y'u Rwanda nyuma aza guhungira mu Bufaransa aho yakomeje akora akazi k'ubuganga kugeza hagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Uyu munsi Sostene Munyemana yahakanye yivuye inyuma ibyaregwa byose avuga ko haba mu Rwanda no mu Bufaransa akazi ke nk'umuganga kwari gukiza ubuzima bw'abantu aho kubica. Inkuru irambuye muregezwaho na Alain Majesté Barenga kurikirana urwo rubanza. Sostene Munyemana yigiye mu cumba ca sentare yambaye agapira kirabura k'amaboko magufi aboheshejwe amapingu ko yaravuye mu gasho anakikijwe n'abajandarume b'Abafaransa. Yasa n'umugabo atekanye kuko vyacamwo akamwenyura akanaraba hirya araba umuryango we cane cane yari waje kumushigikira. Mu cumba ca sentare bamubaje umwidondoro wiwe. Munyemana yavuze ko ari umuntu asanzwe yavukiye mu cahoze ari prefecture ya Butare ko ubuzima bwiwe bwose yabuhariye kurokora ubuzima bw'abantu aho yavuze ko yanonosoye muri kaminuza ibijanye no kuvyaza gynecologie mu Gifaransa umwuga yarokoze imyaka myinshi mu gihugu cy'u Rwanda cyane muri prefecture ya Butare. Yavuze ko ivyo by'ubwicanyi ataho yari kubihera kuko yamaze imyaka myinshi arokora ubuzima bw'abavyeyi yongera avyaza abaritari bake muri bo. Munyemana yavuze ko mu bo yakira harimo abatutsikazi n'abahutukazi kandi atabimenya kandi bose bafata kimwe. Munyemana yavuze kandi ko yavuye mu Rwanda mu 1994 ahunze nk'abandi akurikira umugore we yarasanzwe ari mu gihugu cy'u Bufaransa. Munyemana yavuze ko naho yagiye mu gihugu cy'u Bufaransa atifuza kugumayo kuko yifuza ko n'ivyacure hazogaruka mu Rwanda ari naco gituma atasabye ubuhungiro ubwo nyene. Yagize ati jewe nashitse mu Bufaransa mu 1994 ariko nagiye gusaba ubuhungiro mu 1996 ko 1995 hari kirego canyagiza jenoside caje n'ibinyamakuru byatangiye kwandika ko jewe nisha abantu. Munyemana avuga ko bimwe mu binyamakuru byamwita umuyangayanga Boucher de Butare mu Gifaransa. Ati ivyo vyace bituma ko jewe ku mutekano wanje saba ubuhungiro nubwo bitoroshe. Iyamara ubwo buhamya bwa Munyemana abaserukira imiryango y'abacikacumu bari muri sentare berekanye ko batabushigikiye aho rimwe na rimwe bimyoza ahandi bagahiga imanga aho byabaye ngombwa ko umucamanza yibutsa ko ibibujijwe muri sentare. Hakurikiye imurikwa ry'ireresi yerekana ibyabaye mu 1994 mu Rwanda yiswe Tiwele tous mu rurimi rw'Igifaransa. Umuntu yoshira mu Kinyarwanda ati bice bose ku busabe bwa parike kugira inyamugayo zizofatanye n'abacamanza guca urwo rubanza bamenye ibyabaye cyane cyane uko abantu bicwa mu 1994. Hakaba hategekanijwe ko abandi batanga buhamya babandanya bumvirizwa harimo na benshi bavuye mu gihugu cy'u Rwanda i Kigali bazoza gutanga ubuhamya bwabo i Paris mu Bufaransa abandi hakoreshwe itanga buhamya. Ikindi kirindiwe cyane n'igitabo ca Charles Karemano citwa Au-delà des barrières dans les méandres du droit rwandais, igitabo kitavugwa rumwe na bose na cyane cyane leta ya Kigali. I Paris mu Bufaransa, Alain Majesté Barenga. Mu kiganiro cyo kuri wa kane twabateguriye kandi rwose mbona ari mamutera ibibazo byose hano kazi. Nanjye niko mbibonerega muza. Mubiyo nakereje umumararungu wacu wapfuye kandi buri gihe umujyanama yarazaga kubwira mama kumwitaho numvaga hinda kanyisha. Wacana ibyo wagiye ubireka. Uzi ko ari byo byatumye papa arara hanze.
tekereza ko abantu bose bavuga ngo mama ararongo azize mama, none dore Nshizirungu atangiye kumuta akigenda. ubwo muraryongora mumvuga mu bice mwadusimba. Ni 12:45 kuri BBC. ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino, uyu munsi mugezwaho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC yahuza imiryango. Mwireho neza mwese abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino nyahere mu mikino ya Sekafa y'abagore yarangiye ejo mu gihugu cya Kenya. Ikipe ya JKT Queens yo mu gihugu cya Tanzania niyo yegukanye igikombe itsinze ku mukino wa nyuma Rayon Sport yo mu Rwanda igitego kimwe ko busa. Mu kanya gashize navuganye na Janine Uwimana, uyu ahagarariye ikipe y'abagore ya Rayon Sport, ambwira ko urugendo rwo kugera ku mukino wa nyuma rutari rworoshye. Twatangiye kina n'ikipe yatwaye igikombe cya Sekafa CBA ya Ethiopia itsinda 2-1. Twakurikije ikipe y'Uburundi murabizi akenshi bifite abakinnyi bari selectionné muri national, buryo nabo twanganyije icyo gihe tuzamuka turi abambere mu itsinda, tuzamuka n'amanota tuzazaye Kampala Queen ari nayo yagombaga guhura n'u Rwanda rwari mu itsinda rya kabiri. Naho wari umukino utoroshye ko twabatsinze kuri penalty, umukino warangiye gusa ku busa dutsinda penalty 4-2, ntabwo byari byoroshye. Tugeze rero ku mukino wa nyuma urumva ko kimwe cya kabiri cyabaye nta masaha 48 yaciyemo. Twakinnye iminota 90 irarangira, dukina iminota 120 irarangira, bajya muri penalty. Murumva namwe n'iki kirere n'izuba. Hanyuma umukino ukurikiyeho abana bari bamaze kunanirwa, birumvikana bakoze ibishoboka byose ariko biranga nyine dutsindwa igitego kimwe. Ku mugabane w'Uburayi ikivugwa cyane n'imikino y'igikombe cya Champions League yatangiye ku munsi w'ejo. Amakipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza yatangiye neza. Arsenal yagiye gutsindira muri Espagne igaragura Athletic Bilbao itsinze ibitego 2 ku busa. Mu yindi mikino yaraye ikinwe, Juventus yanganyije na Dortmund ibitego 4-4, ni mu gihe penalty 2 za Kylian Mbappe zafashije Real Madrid gutsinda biyigoye ikipe ya Marseille ibitego 2-1, cyane ko penalty ya kabiri ya Real itavuzweho rumwe. Uyu munsi nabwo hateganyijwe imikino myinshi, muri yo harimo Liverpool yakira Atletico Madrid, Anfield na Chelsea ijya mu Budage gukina na Bayern Munich, ni mu gihe Paris Saint-Germain ifite icyo gikombe yakira Atalanta yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ahandi uwahoze ari umukinnyi wo hagati wa Arsenal Thomas Partey yahakanye ibyaha 5 byo gusambanya ku gahato n'icyaha kimwe cy'ihohotera rishingiye ku gitsina ubwo yitabaga urukiko rwa Southwark Crown. Ni ibyaha bivugwa ko byabaye hagati ya 2021 na 2022 ubwo uyu musore w'imyaka 32 yari mu ikipe ya Arsenal. Ibi byaha yabishinjwe nyuma y'iminsi 4 avuye muri iyo kipe ubwo amasezerano ye yarangiraga. Partey yemerewe kwidegembya kugeza igihe urubanza rwe ruzabera ku ya 2 z'ukwezi kwa 11 umwaka utaha, gusa akamenyesha umushinjacyaha aho agiye kwerekeza. Mu rukiko yemeye umwirondoro we mbere yo guhakana ibyo aregwa. Uyu mukinnyi yari i Londres ku munsi w'ejo ubwo ikipe ye nshya Villarreal yakinaga na Tottenham yinjiye mu kibuga asimbura. Aha niho nsoreje amakuru y'imikino y'uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza imiryango muri Afrika no ku isi yose. Urakoze Yves kuri aya makuru y'imikino. Reka noneho dukomereze mu kiganiro cy'abagore uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yvette Kabatesi. Mwiriwe neza nshuti za BBC, ikaze mu kiganiro cyacu cy'umugoroba kitujyana mu majyaruguru y'igihugu hafi y'umupaka u Rwanda rusangiye na Uganda. Aline Umuhuza ni umugore w'imyaka 25, aracyari muto ariko akora akazi gakomeye gasaba kubyuka kare no gutaha atinze, abungabunga umutekano w'igishanga cy'Urugezi. Mu nyamaswa nyinshi, ibimera n'amazi bibundikiwe n'iki kibaya, Aline ashinzwe by'umwihariko umutekano w'inyoni yo mu bwoko bw'umusambi. Ni inyoni iri ku rutonde rw'izishobora gukendera mu gihe badashyizweho ingamba zikomeye zo kuzirengera.
umuryango Rwanda Wildlife Conservation Association uvuga ko mu gihugu cyose hasigaye imisambi isaga gato 1,200 irimo irenga gato 350 ibarizwa muri iki kibaya cya Rugezi. Ubwo twasuraga iki kibaya, Aline yatubwiye uko yatinyutse kwinjira muri aka kazi gasaba imbaraga z'umubiri, guhangana no kwigisha ba rushimusi barimo n'abatumva impamvu zo kubakumira. Natangiye gukunda ibintu abantu bambanjirije bakoraga. Mbere nanjye ntaraza nago numvaga agaciro ko kubungabunga igishanga, ngo numva agaciro k'imisambi nk'uko n'undi muntu wese aba abyumva. Bintera amatsiko nubwo gasaba imbaraga, ariko niyemeza ko nzabishobora hamwe no kubikunda. Aka kazi se ko guhangana n'abo bantu nk'abo bagabo bany'imbaraga, uhangana nabo gute? Ntabwo twaje guhangana nabo, turaza tukabereka akamaro iki gishanga kidufitiye, akamaro iyi nyoni irimo ifite, kuko yari inyoni igenda icika, tukababwira uko bibungabungwa, agaciro iki gishanga kidufitiye. Ntabwo ari akazi rero ko guhangana nk'uko abenshi babitekereza. Niye mpamvu umuturage agomba gukunda uriya musambi, iriya nyoni igomba kurindwa ntibarinde iyindi? Ntabwo ari inyoni isigaye ahantu henshi. Kuba rero iri hano iwacu urumva nta mahirwe akomeye nawe byakuzanye waje kuyireba. Kandi nk'uko wayibonye ni inyoni nziza, ni inyoni y'inyamahoro, irakundana. Kuva umunsi yateye amagi ntabwo hararira umusambi w'ikigori. Umugore utera amagi, hanyuma n'umusambi w'ingabo zose zigafatanya kurarira. Iyo umusambi waturaze, umusambi w'umugore usigarana abana utorera aho hafi, ariko umugabo ukajya gutorera kure kugira ngo ibiryo by'aho hafi bidashira. Imisambi ni inyamaswa zibanye neza, ziba zifite urukundo rutangaje ku bantu twebwe tubana nazo kenshi. Aka ni akazi gasaba umwanya munini cyane, kwihangana. Noneho ufite umugabo n'umwana, uhuza gute ubwo bwitange bwo kurengera ino nyoni no kurengera urugo rwawe, kuko nibaza ko ari rwo rwa mbere? Binsaba kubyuka kare, nkatunganya ibyo mu rugo, nkaza hano mu kazi. Nubwo bigoye ariko birashoboka, ngomba kubikora. Umubyeyi ufite umwana agira amasaha yo kugenda akajya konsa. Dukora iminsi 4 mu cyumweru, habamo iminsi 3 urumva yo kuruhuka no gukora mu rugo. Umutware wawe arabyumva bigushyikiramo? Arabyumva cyane, kuko ni nawe wabinshishikarije mbere. Arambwira ati ibi bintu wabishobora. Mu buzima busanzwe nyine tubanye neza, kandi n'amafaranga mu rugo nyine mu buzima busanzwe yo hari ikintu winjije mu rugo, umwana akaba yagiye ku ishuri nta kibazo, ibintu byo mu rugo wabitunganyije, ntekereza ko nta kintu umutware mwapfa. Mwaka kazi uhura n'abo barushimusi twavugaga, nta hohoterwa ujya uhuramo naryo? Timu bigizwe n'abantu 3, bagerageza rero kutuvanga abagore n'abagabo nyine, kuko hari ubwo twahura n'abarushimusi b'abagabo baturusha imbaraga, ariko kuko dukora mu matimu, buri timu irimo abantu 3, baratuvanga bagashyira nk'umugabo. Urambwiye ngo umaze imyaka 3 ugakora, urebye inshingano zo mu rugo, kumva n'imbaraga z'umubiri, usigaje nk'imyaka ingana gute imbere yawe? Uko ngenda maramo igihe niko ngenda mbikunda. Nta gihe ngewe niha cyo kuzaba narasezeye. Hari ababyeyi bawe, hari abantu bakuze, iyo babona ukubisemo ipantaro na boots ukamanuka mw'iki gishanga, bari bavuga bati uriya mugore? Yego, ntibyabura kuvuga ngo uriya mugore, ariko rimwe na rimwe hari igihe biba imbaraga, bakavuga ati uriya mukobwa yarabikoze. N'abandi bana bari kwiga bari inyuma yanjye, n'abasoje kwiga, n'abandi bambona abagore, bakavuga bati ibintu Aline yakoze akabishobora, natwe byakunda ko twabishobora. Ntabwo rero ngiye ntekereza ko babibona nk'aho ari ikintu gikuba cyacitse, ahubwo babibona nk'imbaraga. Aline, mbwira ikintu kigushimisha mwaka kazi. Wavunitse, imbaraga z'umubiri zagiye, wananiwe, ariko ugataha uvuga uti nejejwe n'iki? Hano hantu dukorera urabona n'ahantu heza cyane, hari umuyaga, hari amafu. Ntabwo ari ahantu haguca intege, buri muntu wese yakwifuza kuhagera, kuko ikindi kintu kinshimisha ni abantu dukorana. Dukora mu matimu, turakundana. Ikindi kintu cya 3, umuryango dukoreramo, guhera hano ku Rugezi ku Barenja kugera ku bandi bantu baba bari i Kigali basigaye, twese ni umuryango. Nta muntu bohereza ngo genda ukore wenyine. Ibibazo byose dufatanya kubikemura, imbogamizi twagira twese hano ni umuryango. Nta muntu ugira ikibazo ngo akikemurane wenyine. Turamushimye Aline watuganirije. Mwakoze namwe mwakumwe natwe, mugira ijoro ryiza. General Jean Claude Mwambutsa.
urakoze Jean Claude Mwambutsa si Ivete rero nkuko nababwiye nawe rero ushoje amakuru yacu yo kuri wa gatatu n'amakuru yahagariwe na Mariko niyo nkuru mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuza Imiryango.